ikintu gikomeye hano umukuru w'igihugu yakunze kuvuga ati tugire umuzirikanye wo guhinduka. Igihugu ntigishobora kubandanya uko, dutegerezwa guhinduka kugira ngo igihugu dushaka tugishikemwo, tugihindure, duhindure uko ibintu bimeze. Iyo novuga sinova ko ari sacrifice umwe wese ateza gutanga, ariko n'umuhamagaro w'umwe wese kwiyemeza ko duteza guhinduka. Hariho imvugo nibaza ko tudaparvena kugira ngo twumve neza. Imvugo ivuga ngo iki? Ati hariho bariko baranyumviriza mugabo ati kumbure bariko kuvuga ati vuga gusa hanyuma utaha ibindi navyo tuzovyimenyera. Ikintu gikomeye hano umukuru w'igihugu yakunze kuvuga ati tugire umuzirikanye wo guhinduka, la prise de conscience de cette volonté de changer, kugira ngo twubake igihugu giteye imbere kigaba kikigaburira 2060 igihugu giteye imbere. Mugabo il faut que twebwe que nous en soyons convaincus, twebwe nyene atari ibintu byo ngo bariko baraduteragiramwo. Ugire wewe nyene wumve yuko ushaka guhinduka, kuko ushaka kuba muri ico gihugu, vyibure wifuze kuri ico kuba muri ico gihugu turiko turandura pour 2040. Hanyuma ugire un engagement yawe, ta propre contribution, ico wewe wumva wotanga kugira ngo hajya hantu tuze tuhashike, nawe ubuhari.